Welcome again kuri TWENGAKO TV nk'ibisanzwe reka tubahe ikaze nanone muri ya makuru agiye agezweho y'abastar y'ivyamamare bimwe mwikundira mwite Chameleone umwe yubatse amateka muri East Africa canke se uvuge Africa yose canke uvuge ati kwisi yose kuko no mutamu w'amateka. Ubu rero n'umuririmbyi ava hariya mu gihugu ca Uganda, ubona yuko ari muri legend yakoze byinshi mu muziki wiwe mbese n'uwa Africa, East Africa. Ubu tuvugana yamaze kugura radio yahora yitwa Black FM yasemeranira kuri megahertz 94.9 canke se 94 ari bice abine. Uwo ni umuhora yahora isamirira ko iyo samirizi boga umumenye neza ko iyo samirizi yamaze kugurwa n'uwo muririmbyi karuhariwe wo muri legend yamaze kugura iyo radio, ubu ikaba yitwa Chameleone FM. So guys, urumva yuko ibintu bikomeje guhinduka, ibintu bikomeje kuja kundi mwuka mu bijanye n'umuziki wa East Africa. Ubona yuko Chameleone yamaze kubitangaza bicishije ku mbuga ziwe, aho mbese yasizeho na sound y'iyo radio canke se murabizi ijwi ry'iyo radio uko riba rimeze mudandoro wayo. Vuba anamenyesha yuko iyo radio igiye guhita itangura, bagiye gushiraho ibiganiro nk'ibisanzwe. Iyo radio rero murabizi yuko yahora ari yo mujene yahora atuye muri America, boga iyo radio ubu tuvugana ikaba yamaze kuba iya Chameleone. Guys, ubona yuko iterambere mu muziki wa East Africa rikomeje gukora. Ubona yuko n'ayandi makuru agenda avugwa yuko Chameleone agiye kongera gushinga, agiye kugurura ibitalo mu ntara hariya mu cyangse hariya mu komine ya Cankuzo, abona agiye naho gushingaho ibitalo. Guys, ubona ko ari ibintu byiza, ubona ko ari mitahe ari karazana mu Burundi umuririmbyi wo muri legend. Ubona yuko umuziki mw'abantu mwe umuziki uburya urariha cyane gose nkuko bama batubwira, ariko kamenga sivyo. Ubona rero yuko abaririmbyi bakomeje gutera imbere muri East Africa. Ubona yuko hari ya Diamond afise radio yiwe ari yitwa Wasafi FM, ukabona na hari Kibana wenyene muri Tanzania, ubona yuko afise Clowns FM. Ubona yuko ari ibintu biba bishemeye, ari ibintu biba bikunzwe cyane. Rero reka tuvuga ati congratulations kuri Chameleone, umuririmbyi ubona yuko akunzwe cyane muri East Africa, cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubona yuko afise abakunzi benshi nkuko yagiye akora indirimbo zibanezereza. Guys, ayi niyo makuru twari tubazaniye now this. Ubona yuko Chameleone ashoye imitahe myinshi nga mu Burundi, kandi ubona yuko n'abana ba Burundi bagiye kurongeraho ubuzi. Ubona yuko bari baganiriye mu misi heze hamwe na President w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, avuga yuko agiye kuzanaho imigambi myinshi ngaha mu Burundi, agiye kuzanamo imita. None nyuma yuko yamaze kubiganira na President Evariste Ndayishimiye, ubona yuko imigambi yamaze kuba ayitanguza. Guys, reka tuvuga ati congratulations, tunabwira n'abaririmbyi bacu kuza bariyumvira imigambi myiza cyane iri bibabere nk'akarorero. Guys, reka nababwire ati uwo mwari kumwe yari Jim DJ Future Mega Speaker Mr. Dabivuga mbese n'ayandi menshi, Jim B mbese n'ayandi menshi, Call me Jim B n'ayandi menshi. Hasta la vista, ndabakunda cyane.